Mu ntara ya Bujumbura hishwe abantu bane muri indwi twaraye dusozereye. Uwa mbere yishwe i Bujumbura n'umukenyezi umwidondoro utashoboye kumenyekana. Ikiziga catowe muri serire ya gatanu muri quartier Bukirasazi zone Kinama muri komine Ntahangwa kuwa gatanu heze. Amakuru ava mu Kinama atumenyesha ko umuhisi boba barabanje kumushurashuza ku nguvu imbere yuko yicwa nizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Bujumbura yitwa Manirakiza Fabien. Yishwe atemagujwe imipanga n'umwana wiwe muri quartier Munyika zone Rugombo muri komine Cibitoke kuwa gatanu heze. Amatati yo mu muryango niyo ntandaro y'ubwo bwicanyi nkuko vyashikirijwe n'ababanyi babo. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Bujumbura n'umusore atashoboye kumenyekana. Ikiziga catowe ku metero nkeya gusa uvuye ku kirindiro c'abasirikare kiri ku itongo rya Randa ku mutumba na zone Mitakataka muri komine Bubanza kuwa gatanu heze. Amakuru ava ku mutumba Mitakataka avuga ko ikiziga cari kimaze kononekara cane. Uwa kane yishwe mu ntara ya Bujumbura nawe nyene n'umusore yitwa Akimana niko yagize Jean Joel. Ikiziga catowe mu murima w'irengarenga muri zone Kamenge ya komine Ntahangwa kuwa mbere uheze. Amakuru ava mu muryango avuga ko uwo musore yari yavuye muhira ku munsi wa Mungu igenekerezo ry'indwi uku kwezi. Yaba muri quartier Mutanga Nord mu gisagara ca Bujumbura. Mu ntara ya Buhumuza naho hishwe abantu babiri muri indwi twaraye turangije. Uwa mbere yishwe mu ntara ya Burunga yitwa Vena Burengera. Yishwe acumiswe imbugita n'umukenyezi wiwe yitwa Madeleine acaja guta ikiziga mu murima w'ibiharage ku mutumba Gatungugwe zone na komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza ku munsi wa gatandatu heze. Amakuru ava mu Cankuzo avuga ko uwo mukenyezi nyene gukora iryo bara yarasanzwe afise ingwara yo mu mutwe. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Buhumuza n'umukenyezi yitwa Banyansekera Imerde. Yishwe akekwa kuburozi ku mutumba Ngara zone na komine Butihinda ku munsi wa gatatu heze. Abantu batatu bakekwa kubwo bwicanyi bari mu butungane. Mu ntara ya Burunga naho hishwe umuntu umwe muri indwi twaraye dusozereye. N'umutama yitwa Gaspar Kabanyegeye, umutama w'imyaka 65. Ikiziga catowe aho bita kwirigara rya Rorero ku mutumba Rorero zone Kayero muri komine Musongati ku munsi wa kane uheze. Amakuru ava muri komine Musongati avuga ko uwo mutama yategerewe n'abantu bataramenyekana atashavuye mu bunwero buri hafi yo mu rugo rwiwe kandi ko abamwishe bamukubise ikintu mu mutwe kuko mu ruhanga yari afise ibikomere. Uwa nyuma uruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe muri indwi twaraye dusozereye n'uwo mu ntara ya Gitega. N'umwigeme yitwa Emeline Ndayizeye w'imyaka 24. Ikiziga catowe kiboshe ku nkengera z'uruzi Nyakijanda hafi y'umutumba Macu muri komine Gitega kuwa gatatu heze. Amakuru ava Gitega avuga ko icatumye yicwa nikiramenyekana. Akaba yaramaze umunsi umwe yarabuzwe irengero.